Chuti bakunzi b'imbonesha kure BTV Burundi ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mu makuru y'ikirundi yo kuri uyu wa 10 ruhuma umwaka w'ibihumbi 2026 mukaba mugira muyashikirizwe na jewe Ani Lorraine Kakunze. Ngizi ingingo nkuru z'aya makuru. Ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwarasubiye inyuma bivuye ku kutaronka neza amakuru, ubukene bwibonekeza mu bimenyesha amakuru. Harakwiye kubaho ibiganiro hagati ya leta, abapangishije amazu hamwe n'abapanze kugira ikibazo cy'iduga ryo gupangisha amazu gitoregwe umuti. Ndasubiye kubaha ikaze mw'idonido ry'aya makuru yacu. Ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwarasubiye inyuma bivuye ku kutaronka neza amakuru, ubukene bwibonekeza mu bimenyesha amakuru. Ivyo vyashikirijwe na Patrick Niyonkuru arongoye ikigo cishinze gukurikiranira hafi ibijanye no gushikiriza amakuru n'iterambere CPD. Mu kiganiro n'abamenyesha amakuru agasaba leta n'ikigo sense gukora ibishoboka vyose mu korohereza abamenyesha amakuru, mbere bishobotse n'ibihano ku bamenyesha amakuru bikagabanuka kugira bakore akazi kabo borohiwe. Tumukurikire. Nkuko byashizwe habona n'ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe RSF Gifaransa, Burundi buza mu kibanza c'125 ku bihugu 180 byakozwe ko icigwa. Uburundi bukaba bwatakaje ibibanza 17 ugereranije n'umwaka uheze. Uko gusubira inyuma kw'ivyo bibanza kwerekana gusubira inyuma k'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi. Ivyo kandi bikaba bitari kure cyane n'ingene ibijanye na politike byifashe mu gihugu. Ivyo biri mu murongo wo kugabanya ikibanza c'uburenganzira bw'abanyagihugu bwabonetse kuva mu kiza ca politike cyo mu 2015, igihe caranzwe n'ihinduka rikomeye mu nzego z'igihugu n'umutekano. Kuva ico gihe bimenyesha amakuru vyigenga bimwe bimwe byarugaye, mu gihe bindi byabonye ubushobozi bwabyo bwo gukora bugabanuka cyane. Ivyo vyagize ingaruka gahoro gahoro ku bwinshi bw'amakuru atandukanye, kwigenga ko gutunganya amakuru no ku bushobozi bw'ibimenyesha amakuru bwo gushitsa neza uruhara rwabyo bwo kumenyesha amakuru abanyagihugu. Mu Burundi iradiyo iracari isoko nyamukuru y'amakuru ku banyagihugu. Ku bijanye n'igwirirana mu bijanye no kumenyesha amakuru kuri internet, ukwinjira kwa internet kuguma kugarukira cane mu bisagara ni intambamyi ikiriho. Dukurikije ivyegeranyo vyatanzwe n'ubushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru, urugero rw'abakoresha internet rwari hafi ibice 10% mu 2022. Ariko rero kumenyesha amakuru ku mbuga hwaniro biriko biriyongera cane kandi bigakwega cane ugwaruka, abantu bize n'ababa mu bisagara. Ntitwokwirengagiza kandi ukwiyongera kw'amaradiyo yegereye ikibano. Mu ntara zitandukanye z'igihugu harabonetse amaradiyo y'abanyagihugu afise imigambi y'iterambere rifatiye ku butunzi mu kibano, ariko akamenyekanisha amakuru mu bice bike. Hagati ya Nzero na Kigarama 2025, igisata cyo kumenyesha amakuru mu Burundi caranzwe n'intambamyi zitari nke, harimwo ingingo zifatwa n'ubuyobozi, gutera ubwoba abamenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru, hamwe n'ingorane zishingiye kukuntu ibimenyesha amakuru vyitunganije.
naho hagiye harabaho twigoro tw'inzego z'igihugu n'abarongoye imenyeshamakuru, ivyahindutse vyagumye ari bike, ivyo bikagira ingaruka ku bwinshi no kanovera k'inkuru zitangwa. Korohereza imenyeshamakuru gushika ku batanga amakuru mu nzego za leta harimwo no mu bihe vy'amatora, birakenewe mu ntumbero yo gutanga amakuru yizewe, kugabanya amakuru y'ibinyoma no gukomeza icizere c'abanyagihugu. Gushiraho ingingo ziteza imbere akazi k'abamenyeshamakuru n'ubushobozi bw'imenyeshamakuru bwo kwibeshaho vyogabanya ubukene mu bamenyeshamakuru hamwe no kuguma bitinya mu gutohoza inkuru nk'uko biriko biribonekeza muri ico gisata, naho rigenga ibijanye no kumenyesha amakuru mu Burundi ryakuyeho igihano c'umunyororo ku makosa amwamwe. Birakenewe ko amakosa yose ajanye no kumenyesha amakuru akurwaho burundu mu mategeko kugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwe mu bwigenge ntangere. Harakwiye kubaho ibiganiro hagati ya leta, abapangishije amazu hamwe n'abapanze kugira ikibazo c'iduga ryo gupangisha amazu gitorerwa umuti. Ivyo bishikirizwa na Gabriel Fyiri arongoye ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta Oricom. Akaba yabishikirije ari mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri wa 10 Ruhuhuma umwaka wa 2026. Gabriel Fyiri agasaba abapanze amazu kuja hamwe bakagira ishirahamwe rishobora gushikiriza ibibazo vyabo. Tumukurikire. Uburenganzira bwo kuronka kumusaya, ubwo n'uburenganzira si ibintu negosiya na leta, eka n'uburenganzira bw'umuntu nibwubahirizwe, cyane cyane kuronka aho umuntu akikumusaya. Uti kubera iki? Eraba mwa kino gihugu murabibona, jewe ntabiharuro ofisi n'amastatistike fise, mugaje nibaza ko mu bisagara dufatire nkungaye Bujumbura atwara 70% barapanze, tware meme plus barapanze. None gaye agataka abantu nk'abo mwumva katakwiye kubahirizwa kwera, abantu nk'abo urashobora kuvuga umuntu arashobora kuvyuka afise inzu yiwe kubera peut-être afise ikibazo kinakiriya, ukaza wumva inzu yayikuye kuri 500 yashize ku miliyoni 2 sirikere base wafurije kugira ngo duze akakubwira wewe ngo amafaranga yatagaciro niyo ari gimenye natanga. Mugabo navyone ivyo nivyo mugabo birafise urutonde bigomba gukurikiza. Ugo rutonde nago nta uri munwa rushira hatari leta, oya nta uri nomwe. Nico gituma mbere kwebwe twagize plaidoyer n'abandi barabivuga, harateba haraja itegeko ryashizwe mu kwezi kw'indwi mwaka 2024, itegeko ry'umukuru w'igihugu decret. Iryo tegeko igitangaje burya n'amafaranga barayashiramwo kuva rigiyeho, burya arababegetiza amafaranga yo tumugwo go fonctionner. N'urwego rwitwa ARCT, n'urwego rujejwe gutunganya neza igisata cy'inyubako zibiza leta ziba niza n'ikoro twabo. Mugabo ikibabaje mw'abantu bashizeho iryo tegeko bo mu mitwe yabo ni tagisi, nivyo niko bimeze, bo mu mitwe yabo ni tagisi. Mugabo bakibagira yuko n'umusitwe nawe agomba kubahirizwa no gusonera leta. Rero sikiza kwizirabona mu muntu ikimukuramo gusa, oya nibanzira be daboro yuko amerewe neza, nico twebwe twifuza kandi twiyumvira. Rero mu ncamake igitego ryaragiye umugabo urwego ruza gutunganya ivyo bintu, malgré yuko n'amafaranga yo gutuma rubaho yaragiyeho ari mu itegeko riteganya amafaranga rikoresha, none umunsi ntiruraja. Leta igomba gutuma habaho urwego ruhuriwemwo n'abantu batatu, bene amazu les propriétaires, abaserukira leta hamwe n'abarokateri, domo baje bapanze kugira ngo agateka kamwe n'abandi kubahiriza. Nagira mamagarire abantu bapangaye nibagirishira hamwe
none nimwabonye ko abagabo bageze ngo bagabo mu gahinda ishira ry'abagabo mu gahinda erega hajya hari ibyo abantu batari kumenye bitavuzwe nimwabonye abadamu bandi baci batangura kwikubita gashi bavuga bati mwabadamu muratumara amazi nimwabonye ku marezo sosiyo hari bamwe babivuga haje ikintu kitavuzwe nticivuga nyamba mubona gateka kazi na muntu ahanari yakubahirizwa hamwe hamwe burya no kubera hari abantu hari n'abantu bavyitangiye barabizira barabipfira iyo rero ikintu kitavuzwe ntigikunda ngo kikogwe turasavye rero turateye akamo abantu bo muri leta namwebwe natwe b'abasitwaye navuze ikintu kibi no gutukana ikintu kibi mugabo gusa ivyo ufite uburenganzira nakoze rimwe ririmo turasavye rero abantu baje hamwe bagwanira gateka kabo ivyo je niko ndavyumva Gaya ayavugirwa hano iwacu reka twumve avugirwa mu makungu. Ishirahamwe ritwara abantu mu ndege rya Air Canada ryatangaje kuwa mbere ko rihagaritse ingendo zayo zerekeza muri Cuba kubera ubukene bw'igitoro gikoreshwa mu ndege buriko buribonekeza ku bibuga vy'indege vyo muri ico gihugu nk'uko vyashikirijwe mu itangazo ry'iyo shirahamwe. Nkuko iryo tangazo rije inyuma y'ivyari vyatangajwe na leta ya Cuba ko igitoro c'indege Jet A1 kitazosubira kuboneka mu mahinguriro yo muri ico gihugu guhera ku igenekerezo rya 10 ruhuhuma. Ivyo bigatuma indege zidashobora kuronka igitoro aho zigeze. Ishirahamwe Air Canada imwe mu mashirahamwe akomeye ahuza Canada na Cuba risanzwe rikora ingendo zingana nizishika kuri 16 mu ndwi zerekeza mu bibanza bine bitandukanye muri Cuba zivuye i Toronto na Montreal. Kubera iryo bura ry'igitoro iryo shirahamwe rizotunganya ingendo z'indege zidafise ingenzi mu minsi iri imbere zigamije gusubiza muri Canada ingenzi zishika ku 3,000 ziri muri Cuba. Iryo bura ry'igitoro ntiryagize ico rihungabanya mu bijanye n'ingendo z'indege gusa ahubwo ryaragize ingaruka no ku ngendo atari z'indege ku gikorwa co gutanga umuyaga nkuba hamwe n'ibindi. Ivyo bikagira ingaruka ku banyagihugu ba Cuba mu gisata c'ubukerarugendo. Urubanza rudasanzwe rutangura rya 10 ruhuhuma i Paris ku vyerekeye kwicwa urubanza imbere ya sentare y'abana kucaha co kwica afatanyije n'abandi. Ivyo vyatanguriye ku mugoroba ho kwa kane Gitugutu mwaka wa 2024. Nesim Hamdam umuvyeyi w'imyaka 36 akaba yakora akazi ko kunguruza abantu yatogwa yapfuye mu modoka yiwe yarashwe urusasu rwo mu mutwe igihe yari mu kazi kiwe. Nkuko amatohoza abivuga uwo mwana w'imyaka 14 ico gihe yari yahawe akazi ko gukora ico gikorwa biciye mu buhinga ngurukana bumenyi kugira arangura akazi ko kwica. Biturutse ku myaka mike yari afise ico gihe araronka imbabazi z'abakiri bato bishobora kugabanya igihano ariko ashobora gufungwa igihe gushika ku myaka 20. Urwo rubanza rutegekanijwe gusozegwa ku mugoroba wo kuwa kane. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikirana aya makuru ni gatu yarangirije mubandanye muroranirwa n'ibiganiro vya BTV Burundi murare ahajyana.